bose umwese mu cyubahiro ciwe batumire bahire nitugire amahoro mu gukora ibikorwa umwe wese yirimbura abona ibyo yakoze. Imbere yo gushikiriza ijambo ry'uyu munsi nagira ngo ku izina ry'abakoresha no ku izina ryanje nyene mumfashe dukengurukira Imana kubera yuko muri uyu mwaka yaduhaye kuronka umwimbu mwinshi kandi ikaduha n'amahoro n'umutekano mu gihugu cyacu. Twashaka kuri uyu munsi twifatikanye n'abakozi bose muri rusangi, baba abanyamahanga bakorera mu gihugu cyacu ndetse n'abarundi bene wacu, na cyane cyane nk'abakoresha turanezerwa cyane iyo tubonye ibikorwa biriko biragenda neza kandi umwimbu ukagenda neza, umwaka ukarangira atantureka mu buzi butandukanye zibayeho. Muri make reka rero dushimiye cyane nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu c'u Burundi na leta arongoye bakora ibishoboka byose kugira ngo umutekano mu kazi ugende neza. Mumfashe tubakomera amashi. Iri jambo ngira ndabashikirize uyu munsi ni ijambo ryapfundikiwe mu nama ya komite nyobozi y'ishyirahamwe ry'abakoresha mu Burundi yakoranye igerekezo rya 22 ndamukiza uku kwezi twabaye turangije, aho iri jambo ryashikirijwe kandi rigapfundikwa twisunze icivugo dukomeze ibikorwa ku buryo umwe wese arimbura ibyo yakoze. Iri jambo rero rigizwe n'imice ibiri. Umuce wa mbere ujanye no gushima ibyaranguwe mu gisata c'akazi n'ibiko birarangurwa. Igice ca kabiri ni guterera ivyiyumviro kuri bimwe nyamukuru vyorangurwa mu guteza imbere ubutunzi n'akazi mu nzira yo gushika ku gihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Igice ca mbere gushima ivyaranguwe n'ibiriko birarangurwa mu gisata c'akazi. Ubwa mbere ishyirahamwe ry'abakoresha turashima mu gisata cyo kubungabunga amahoro n'umutekano mu gihugu. Uyu mwaka w'akazi urangiye amahoro n'umutekano byarasasagaye mu gihugu cyose. Abakora mu buzi butandukanye bashobora kurangura imirimo yabo batankomanzi. Ishyirahamwe ry'abakoresha AIB rirashimiye cyane ku mugaragaro nyine icubahiro umukuru w'igihugu na leta n'inzego z'umutekano n'abagize icyo baterera bose kugira ngo amahoro n'umutekano bisasagare mu gihugu. Ubwa kabiri mu vyerekeye gutsimbataza amahoro mu kazi, n'abo batabuze imyidogo hamwe uyu mwaka w'akazi waraye urangiye waranzwe n'amahoro mu bisata byose by'akazi karangurirwamo. Tubikesha cyane cyane inama n'ingingo biri hagati ya leta, amasendika y'abakozi n'ishyirahamwe ry'abakoresha. Turashimiye cyane leta ukigoro yagize muri uyu mwaka w'akazi urangiye mu kongereza uburyo umugwi ujejwe ibiganiro mu kazi CNDS bukongerezwa naho ibikenewe n'urwo rwego atari bike. Ubwa gatatu mu bijanye no gutegura amategeko mperekeza y'ibwirizwa rigenga akazi ryo kwa 24 Munyonyo 2020. Turashima cyane ingene ubushikiranganje bw'abakozi ba leta n'akazi bwashoboye muri uyu mwaka w'akazi urangiye bufadikanije n'ishyirahamwe ry'abakoresha n'urunani mpuzamasendica COSIBU
gutegura amategeko mperekeza y'ibwirizwa rigenga akazi ashika 32. Twarashimye ingene ayo mategeko yateguwe hakurikijwe inyungu z'impande zose. Ishirahamwe ry'abakoresha ryaratanguye kuyigisha abakoresha rihereye ku banywanyi baryo bo mu ntara ya Gitega mu kwezi guheze. Ico gikorwa rero kigiye kubandanya no mu zindi ntara. Ubwa kane, ibijanye n'umugambi wo gushira ku murongo ubuzi bwa leta n'ubwo amashirahamwe yegamiye leta. Mu nzira yo gushiraho politike y'imishahara ibereye, leta yabanje kugira urutonde rw'ubuzi n'umushikiranganji bwose bwerekana n'uburemere bw'akazi kamwe kose, ico bita classification des emplois. Politike y'imishahara yaciye ishingira ku bumenyi n'ubushobozi bw'umukozi, uburemere bw'akazi, uburambe n'umuryango w'umukozi hamwe n'umwimbu wiwe. Iyo politike rero ubu iriko ishikanwa mu mashirahamwe yegamiye leta. Ishirahamwe ry'abakoresha irashigikiye iyo politike kandi rifuza ko yoshika no mu bisata c'abikorera ivyabo. Bwa gatanu, gushima akaroro keza leta iriko iratanga mu gutekanya akazi gakorwa ku mwaka n'uburyo bwokoreshwa mu kurangura ico bita PTBA, Plan de Travail Budget Annuel, mu gisata c'akazi ka leta. Ishirahamwe ry'abakoresha mu Burundi rirasaba ko no mu bundi buzi busanzwe abakoresha bose bokwijukira iyi ntumbero, kubera yuko irafasha gutunganya akazi bisunze uburyo ndetse bagaronka n'umwimbu ujanye n'uburyo bakoresheje. Ubwa gatandatu, gushima ingingo yo kuvangura muri NSS amafaranga aziganirizwa abakozi ba leta n'ayaziganirizwa abakozi bo mu bisata c'abikorera ivyabo na mu mashirahamwe yegamiye leta. Dusavye ko ubushikiranganji bubijejwe bwo yishira mu ngiro iyi ngingo. Indwi, gushimira leta yashizeho umunsi w'ibano ry'inzego za leta n'abagwizatunga wiswe Umuzinga Day. Twifuza ko hoshigwa vuba urwego nshingwabikorwa rwoza abatunganya ibiganiro bihuza izo nzego za leta n'abagwizatunga, Secretariat Executif Permanent du Dialogue du secteur public, secteur privé. Ubwa kabiri, igice ca kabiri kigize iri jambo no guterera ivyiyumviro byo guteza imbere ubutunzi no kugwiza akazi. Ivyiyumviro ishirahamwe ry'abakoresha ryashimye gushikiriza uyu munsi ni bikurikira. Icyumviro ca mbere, gutorera inyishu zirama intambamyi nyamukuru zibangamiye iterambere ry'amahinguriro n'amashirahamwe y'abikorera ivyabo n'akazi. Izo ntambamyi nazo zikaba ari kubura umuyagankuba ukwiye, kubura igitoro, kubura amafaranga mvamakungu y'agaciro, guhindura agasakisaki amategeko ashinga amakore n'amatagisi, kubura imihora ngurukana bumenyi ifise umurindi ukwiye. Izo ntambamyi rero ntawe ko barazivuga ko birebire, kubera yuko umwe wese mu gisata akoreramwo arabona yabuze igitoro, yabuze ibyo bindi byose twavuze, ingene akazi gaheza kagenda nabi mu gihe bitoroshe. Ariko kandi dushime ko leta y'igihugu cacu ataco idakora kugira ngo izo ntambamyi zose zishobore guhera, nubwo hariho ibitarahera neza, ariko tukizera nk'abakoresha yuko vuba bizotora umuti. Ubwa kabiri, gucungera iduzwa ry'ibiciro by'ibintu byankenerwa. Ifaranga ryacu riguma rita agaciro, ibintu byose n'ibitava hanze y'igihugu biguma biduga igiciro ku rugero ruteye ubwoba. Bibandanije uko biri, ishirahamwe ry'abakoresha riri n'impungenge ko abakozi ubuzima bushobora kubagora, bakabura ibyankenerwa ngenderwako, bakazohava bata umwikomo ku bakoresha babo ngo imishahara bahembwa ni mito kandi iyo ngorane bayisangiye. Ibihugu rero bitari bike biraca mu ngorane zisa n'izo, ariko bikazivamo kuko hari abahinga bazi
kwiga no gutora inyishu z'ibibazo biba byaziteye. Birabereye rero ko leta y'Uburundi yokwihweza uburyo bucisha muri izo nzira mu ntumbero yo gutorera inyishu zirama intambamyi nk'izi. Gatatu, kurwanya ibiturire. Nta n'umwe ayobewe ko atagihugu gisasira indava igiturire hanyuma ngo gitere imbere. Turazi ko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu na leta ataco badakora mu kwiyamiriza akaranda k'igiturire, ariko nta kugabanuka, hamwe hamwe karanda karabandanya mu gihugu cacu kubera atangingo zikomeye cyane cyane zifatirwa ababijya n'ababitanga gisigaye umengo carabaye umugenzo. Turasubire gutera kandi dushimitse kugira ngo izo ngingo zibereye zishobore gufatwa amazi atararenga inkombe mu ntumbero yo gukingira igihugu ako karanda. Ubwa kane, kubuza gufatanya akazi ka leta n'umwuga w'ubudandaji. Mu busanzwe abakozi ba leta n'indongozi mu ntwaro bashinzwe guhagararira amategeko agenga urudandazwa n'amasoko ya leta, bakanagenzura ubudandaji n'ababukora. Mu bihugu byinshi ntibarekuriwe kugira urudandazwa urwo ari rwo rwose nk'abasanzwe batunzwe n'umwuga w'ubudandaji. No mu Burundi mu myaka y'1980 abakozi ba leta n'indongozi bari barekuriwe kugira imigambi yo guteza imbere uburimyi n'ubworozi, amashure, ubumenyi hamwe n'ivy'amagara y'abantu gusa. Mbega iyo abakozi ba leta canke abategetsi baba bakoze amakosa mu budandaji, ninde aheza agaragarira amategeko? Muri make, iyo ukuri n'amategeko bitubahirijwe, ubudandaji ntibutera imbere kandi n'umwimbu mu kiga ca leta ntivyokwiyongera uko bikwiye. Ubwa gatanu, kongereza akanovera k'inyigisho mu mashure no guteza imbere amashure yo kunonosora ubuhinga ngurukanabumenyi, ico bita ekonomi nimerike. Mw'ishirahamwe ry'abakoresha tubona ko abaheza amashuri bafise ubumenyi n'ubushobozi buke mu gukora akazi, n'umwimbu wabo ni muke. Mu buzi bumwe bumwe abahinga b'abarundi ni bake, abakoresha babaronderera hanze. Turasavye ko ico kibazo cokwicarirwa n'inzego zibijejwe. Ubuhinga ngurukanabumenyi bukoreshwa mu bundi bumenyi bwose. Amashure yategezwa kubwigisha byose kuva mu y'intango. Kubera kubura imashini nyabwonko n'abahinga, kwigisha ubuhinga ntibyijukiwe cyane. Muri kazoza ka hafi ntawe uzoronka akazi atazi gukoresha ubwo buhinga, kuko n'ibikoresho byinshi biva hanze bijanye n'ubwo buhinga. Leta rero uwo mugambi wo guteza imbere ubuhinga ngurukanabumenyi nawo ikwiye kufata mu minwe kugira ngo ivyihutirwa bishobore kurangurwa. Ubwa gatandatu, gukomeza ikigo kijejwe kugenzura ko ibidandazwa vyinjira n'ibisohoka bikwije amategeko mpuzamakungu. Mw'ishirahamwe ry'abakoresha mu Burundi tubona ko mu ntumbero yo guteza imbere isohoka mu makungu ry'ibidandazwa bihinguwe mu Burundi, leta ikwiye gukomeza ikigo gisuzuma ubuziranenge bwavyo mu kukironsa uburyo n'ibikoresho bikwiye kandi bijanye n'igihe, ndetse n'abahinga batandukanye kandi babifitiye ubumenyi n'ubushobozi. Mu gusozera iri jambo, nagira nshimire nyen'icubahiro umukuru w'igihugu cacu na leta arongoye, kuko bama batera iteka abakozi n'abakoresha mu guhimbaza iminsi mikuru y'akazi no gufatanya n'abakozi mu bijanye no gushikiriza amajambo. Ishirahamwe ry'abakoresha mu Burundi risubiriye kwipfuriza abakozi, abakoresha, abarundi n'abanyamahanga bose
mu Burundi guhimbaza urweze n'akanyamuneza uyu munsi mukuru wahariwe akazi n'abakozi. Tugire amahoro, Imana iduhezagire, murakoze. Bwana mkuu
Amashi, bongera amashi. Bongera amashi nyabona, bongera amashi. Bongera amashi. Barakwiye kabisa, barakwiye. Nabona ko ibintu biraryoshye cyane.